yavuze ko hano muri no ntara hari ikena ry'abavuzi. Ivyo twari tubizi, turabizi kandi mu gihugu cyose abakozi bo mushikiranganje bw'amagara y'abantu ntibakwiye, ariko leta y'u Burundi iragira kigoro ku mwaka hakaza haraboneka abakozi bakenyi barenga nk'amajana 200 gato, ariko urumva ko ari amajana 200 bakwiragizwa mu gihugu cyose n'ubu baguma badakwira. Arico gituma dusaba yuko ibitaro n'amavuriro nabo boza barashigikira leta mu kurondera abakozi, ibitaro vyonyene canke amavuriro bihembera. Turabankuraje babikore cyane, kandi bajya abakozi baronka ubuzi muri ubwo buryo baze bariyumva ko ari abakozi ba leta, kuko hari abo twumvise yuko usanga ku bitaro canke ku mavuriro umenga kandi ari vya leta, umenga hariho akantu k'amacakubiri, bajya bahembwa na fonction publique ngo nibo ba leta, bajya abandi nabo bahembwa n'ibitaro kandi ari vya leta bona bakoza kivi. Oya, suko bimeze, bose n'abakozi ba leta kuko bakora hamwe, bakora ibikorwa bimwe. Arico gituma twatanze intumbero yuko bajya abakozi baronka akazi bahembwa n'ibitaro bofatwa kumwe ku bijanye n'umushahara nk'abakozi bahembwa na fonction publique provinciale. Byarakozwe, birakorwa buke no kubinyarutsa, mwese muramuvyumvise, provinciale nabo bafashanya ico mugishire mu ngiro ko twaratanze intumbero. Kandi nk'ibitaro byo murazi yuko hariho akantu sunuzo, sinzi ko ariko novyita, byamabiza biraronka ku kwezi bihawe na leta. Erega bijya no kugira ngo ibitaro navyo ahubwo bigira ico bikora kiboneka mbere mu myaka izoza vyigenge gose. Turabasaba rero muze murarondera abakozi mwihembera kandi mubafate neza. Muduze umurindi, apana bukebuke, muduze umurindi bikunde, ushiremo ingufu, kuko bihagiyemo ingufu birakunda. Hatagiyemo ingufu naho hari abagoma bavuga ngo yango ntabwo tworonka. Ni burya nyene ibitaro n'amavuriro buba buriko burinjiza gateranya n'ivyo leta yongerereza, ni kurya nyene mugira ingufu kugira ngo bikunde. Nzogaruke ngansanga atari bukebuke, nzogaruke ngansanze byakunze.